Bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Ngozi bamenyesha ko isukari igoye kuronka aho iwabo, iboneka mu bibanza bike naho nyene igiciro cemewe n'amategeko nticubahirizwe ku bw'abo banyagihugu. Basigura ko iryo kena ry'isukari ryagiye ryibonekeza no mu bihe bitandukanye, ryunyuwe muri kino gihe nuko inganda zikora inzoga zari zahagaritswe zasubiye gukora muri kino gihe. Isukari nyene yabuze kabisa, ahantu henshi ntaho yisanga, aho usanga izimanuka ironka 35 canke arenga gushika kuri 4. Bariko baravuga ngo ni kubera basubiye kugurura vya bintu vy'ibiyoga bari barugaye imwe vyo mu buni, inzoga z'ubwoko bwinshi. Izo nzoga zikorwa n'inganda, abo banyagihugu bavuga ko zitwara isukari nyinshi, zigizwe n'izitwa tangawizi, karibu, hozagara, imararungu, zanzamuka n'izindi nyinshi. Ari nako abanyagihugu bo mu gisagara ca Ngozi baganira na RPA basaba ko izo nganda zokongera zikugagwa hampande yuko umuti ku kibazo c'ikena ry'isukari wotogwa. Dusaba leta cyane ibintu vyo kudandaza isukari cyangwa umuco igatangwa ku mugaragaro kandi ku giciro kizwi na leta. Ikindi naco twifuza ni uko izo nzoga zifise ingaruka mbi ku buzima bw'umunyagihugu bari banazihagaritse kubona yuko bizogerera nabi abantu benshi bazihereye. Tubasaba yuko bose bakavyuka. Uruganda rwa RPA rukaba rutashoboye kuronka abaramutswe intara na komine Ngozi kugira ngo bagire ico babivugako.